Bakunzi ba Info Plus kanogenda baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno mugoroba turacari kwigenekerezo ya 2025 kwezi no kwa gatanu nyene uno mwaka turi mu 2025 abantu benshi bakomeje kudusaba amakuru y'intambara ariko amakuru ariho kabisa ariko imbere ko tuyaba harika tubanze tubasangize ino nkuru novuga yuko ari inkuru ikomeye cyane turafise n'amakuru menshi tuza kubaha amakuru y'ibanga umusanguzi ndazi wewe aba afisa amanteni menshi abafise henshi ashobora gukura amakuru yizewe ku buryo bayaduha atagasembwa karimwe ariko rero mu nkundire tubanze tuvugane ku iki kintu ikinyamakuru African Daily kiriko kirandika ibijanye n'inkuru canke n'umusirikare akomeye cyane wa RDF yarasanzwe ari mu gihugu ca Kongo amakuru dufise yizewe nuko yaburiwe irengero yoba yatorotse ndetse agatorukana n'abasanzwe bamucungera umutekano barenga 200 ibi rero biriko biravugwa cyane bifise commentaire nyinshi aho hari na benshi bavuga yuko ingabo z'u Burundi toroka giwe zoba zibifisemo uruhara rukomeye cyane ibi rero biri mu makuru tugiye tubaramburire mu buryo bw'ubusesanguzi kabisa bukaze niko novuga kubera ko umusanguzi ndazi aba yakoze ko ashoboye kose kugira ngo iyi nkuru ayimbe no mu mizi rero murabizi simba ndumwe turi kumwe muri studio kugira ngo atubwire ivyinshi rembere ko ndamakaze na karibu reka manze shimire cyane umuntu wese adukurikirana yaba baherereye muri Afrika, Europe, Asia na Amerika mu mihingo ine igizisi mu wese haherereye yumve yuko tumuramukije cyane muri Info Plus rero ndagusabe wowe dukurikirana udafite ikivuga ku kiganiro tuza amashurwa muri commentaire kugira utwereke yuko tudatamba twirorera nuko bwana musanguzi nizere kumeze neza twanirirwanye by the way sinorinza kubaza vyinshi agakorora ko nibuke ndakuramukije cyane ndaguhe n'ikazi mwakino kiganiro cyacu cyo no mugoroba amahoro cyane bwana journaliste ndakuramukije nanje asante sana kandi urakoze ku ikaze umpaye ego ndajakiriye reka nshingirwa ko ndamutse abadukurikiranye aho bari hose ego pardon nizere ko bariko bagira ibihe byiza ego bariko bararangiza weekend neza bitegurira ejo gutangura ibikorwa byabo nkuko bisanzwe ego bwana journaliste imbere yuko ninjira mu makuru ayariyo yose nshimye kwanza kumenyesha dukurikiranye yuko Uvira yifashe neza situation ya Uvira imeze neza nta kidasanzwe nubwo ibitangazamakuru bitandukanye bimaze imisi iyi weekend yose bivuga yuko habaye ibitero binabiriya ngo mugabo ngo FDN binaba wazarendo arabasubiza inyuma ibi ni bihuhwa izi ni inkuru ibi ni ibinyoma byambaye ubusa akumbure baba babuze amakuru bashikiriza bagaca basi bafonda kugira ngo baronke ibyo bashikiriza abakunzi babo sino Uvira nta mu M23 nta n'inzira nimwe arashobora kuronka muri kano kanya kugira ngo abe yoshobora guhonyuza ikirenge muri Uvira ndaza kubaha amakuru y'ibanga yibanga kukijanye ni situation muri Uvira akubera yuko yamaze kuba ibamba kuri M23 babonye yuko bigoye rero ndaza kubaha iyindi mikenyuro yabo twashoboye kumenya tuyikuye mu makuru yibanga nkuko ari bivuze rero bwana journaliste mbere ko twinjira muri iyi nkuru yibanga twagomba dushikirize tugira ico tuvuze kuri iyi nkuru ya kino kinyamakuru African Daily cashoboye gushira habona kivuga yuko officier w'umu RDF yashoboye guta urugamba aromoka agenda ajanye n'ingabo 200 zari zimucungereye ubuzima aya namakuru yemejwe mbere n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye aho mbere bavuga yuko ngo aba FDNB ngo bari bo bafise cyangwa se babigize mu ruhara kugira ngo uyu mu officier w'umu RDF ashobore kuba yotoroka agenda ajanye n'abasirikare 200 basanzwe bari bamucungereye hajya ku rubuga rw'intambara mu gihugu ca Kongo bona journaliste iyi nkuru je ndayumvise dabo maze kuyibona nayimvire ko cyane hama
ndabona ibitangazamakuru byinshi biriko biragira ico bivuze ko mugabo nanje sinoreka kubura ico ndayavuze ko ubwa mbere inzira imwe birashoboka ko uyu RDF koko yataye urugamba kuko biragaragara neza yuko byanse ko batera indi ntambuko byanse ko bavansa kabisa abawazarendo na FDNB barazibiye barababereye bamba kabisa byaranse yuko barengana Katogota byaranse yuko na Minembwe bayifata burya Minembwe nubwo ubu tuvugana hariho aba twigwaneho na Tabara bisa nkaho batayikontrola kuko bo bibaza yuko okinzira ya plane ya bankiye bagomba baje kwihuza na twigwaneho bacamanuka borohego gushika muri Uvira mugabo amezi ane aricumye iyi nzira nayo yarabankiye mandi majambo rero ntayo bafiseho plate ahubwo iyindi nkuru mfise ni yuko uyu munsi habaye operation itebwa muri Warungu ku buryo abawazarendo bashoboye gufata imodoka ya M23 na RDF apana kuyiturira barayifata yes n'ibigwanisho byose byari birimwo barabyigarurira ku buryo hari abantu babonye imodoka nyinshi zako zimanuka zivuye muri Bukavu zerekeza vers Nyangezi kugira ngo zinjire muri Warungu ubundi amakuru dufise nuko zijya modoka zari zigiye muri gutanga renfort kuko abari basanzwe bariyo abawazarendo baba bangamiye cyane gose byumvikane rero yuko nubwo abawazarendo batari ko baraduha amakuru yabo nubwo aba FDNB batari ko batangaza ibintu byabo twebwe ntacu tudakora kugira ngo tubirondere tubije ko kugira ngo abakunzi bacu tubashikirize amakuru abayizewe Warungu rero irahitanye cyane izi ngabo za M23 bucece mwibanga iyo abantu batari ko bumva amakuru nk'aya kumugangurukana bumenyi harabibaza yuko intambara iba yaheze mugabo siko biri iyo habaye agaceri ariko ari itambo yes abawazarendo bamaze iminsi bakora ibitero bya hato na hato ku buryo nk'ubu nk'akarorero ubu tuvugana muri Fizi barigaruriye ubuce butari buke Fizi kabisa abawazarendo barayirembeje ku buryo twabatanganirije yuko basigaranye gukora igitero kandundu wacu kugira ngo bigarurire ikibuga c'indege bana musesanguzi ukivuga ngaho nyene uko bari kwarigarurira ino muri Fizi hari ahantu nakubitiye hari abanyamurenge bariko muri live bariko baravuga ukuntu ngo abawazarende ngo bariko barabicira abantu hariya muri Fizi ngo baratumariye ngo abantu n'ibintu ariko twagatubabwira yuko iyi wazarende kirafata ahantu hari birindiro ntabwo iri mu banyegihugu ico kintu bwana journaliste ndafise ikintu ndakikubwira ko buriya je ndibuka nari nkiri muto mu ntambara aho bavuga ko hari kuri Buyoya chef d'état major yari bikomago sivyo ndavyibuka nukuvuga leta igiye kwataka ahantu sivyo igiye kopera ahantu bajaniranye n'abene gihugu niko byari bimeze mugabo iyo abaroberi bagavye ibitero ku birindiro by'abasirikare abasirikare bacavuga yuko abaroberi barashe abene gihugu ibi rero ntabwo bitangaje na gato ntabwo bitangaje kumva yuko bari kubavuga ko abawazarendo na FDNB babamariye abantu erega babamaze nyene babamaze none ko baguma babica nibo bishe bagiye muri twigwaneho bibaza ngo numuyonzi muri M23 no hariya ni twigwaneho ikiri twigwaneho hariya nubu ni twigwaneho aba M23 bagiyeyo hashitse bake kandi warumvise ko babakiriye abandi ntibagira amahirwe yo gushikayo kuko abawazarendo baciye bakupariyezo rero urumva bavuze abanyamurenge bavuze ngo abawazarendo na FDNB batumariye abantu ucamva yuko babamariye abantu nyene koko nukuri babisha batwigwaneho ubu kabisa barageramiwe kandi bararemye zinaguciriyemo uribuka yuko General Amuri ya Kutumba mu biganiro twakoze ubwa mbere intambara zikiri nyinshi cyane zikiri toto yigeze kuvuga ati imyaka yanje yose nkikiri General Amuri ya Kutumba wiri Amuri ya Kutumba imyaka yose nzomara ngako tahabwa ko ngo nzoguma ngabe bitero hariya mu Minembwe iri jambo ndaza abantu badukurikirana
boba bararyanditse ahantu kandi turiko turabibona. Yes, uyu Amuri Yakutumba yavuze ngo akiri umugenerale style twigwaneho izo bikiri kumwe na M23 ntazohemuka azoguma agaba ibitero hariya muri Haut Plateau kandi nkuko kivuze koko nta musi numwe urarengana atagitero kihabaye nta musi numwe bapfuma batera yibuye batuma batera aga position cyangwa bagakubita ambiscade mugabo ibitero ni hapa na hapa so rero kumva bari kuvuga ngo batumariye abacu nanje ubwo butumwa nabo je naho hari ubutumwa nabonye busa nubwo aho banditse ngo abantu bavuga ngo FDNB ngo muri Kongo ngo yagiye kugarukana amahoro ngo no kurondera ngo Red Tabara ngo none kubera iki bari ko batwicira basaza bacu mu gihe baba baziyo Red Tabara isanzwire so Red Tabara iri kumwe natwigwaneho barihuje kabisa ibi birazwi kandi uretse nuko batuba baranihuje mu migwi y'iterabwoba FDNB yagiye gufasha FARDC kugwanya harimo na M23 irimo cyane rero niyitwigwaneho yaramaze kuza na M23 cyane gose usibye ko itari no kuza na M23 still itari kwemanga yuko iri kumwe na FARDC nayo yari kuba mu gitigire FDNB yari kuza exactement rero reka ndababwire bafate ku mutima barondera amazi ashushe baza baregeza ku mutima kuko nta gahembwe bateze kubahereza ngo wegamira ngo mugabo adakomeye mugahenuka niko bimeze babahondera hamwe so ni bihangana nta kundi biri bugende so rero bona journaliste nari nkiko ndaza kuri inkuru y'uyu mu officier w'igihugu cy'u Rwanda yoba yarashoboye ku deserta dukoresha mvugo militaire ara deserta muri RDF n'abasirikare 200 bamucungera ubuzima so birashoboka bona journaliste amahirwe yuko deserta ni menshi kuko uravye ahantu ariko barabarungika kopera na ahantu hadashoboka ntibikunda sa kwanka ngakora gicamu exactement so rero yapavenye kuronka amahirwe yinge nashobora kuba yohava akiripotinga kuba FARDC canke wazarendo canke FDNB jembe no vitakara amahirwe yoba yagiriwe siwe gusa n'abandi bari nyuma turamaze kubona ama video atandukanye abagi bari reportinga muri no Kivu no nayibonye benshi biripotinga kuba FARDC babasaba yuko bagomba kwifatanya nabo kuko babonye M23 ifise ibindi biharo binyuranye n'ivyo bagenda bababwira kiretse n'ibiharura inguvu sikirenga ikindi kintu rero bona journaliste novuga kuri iyi nkuru birashoboka kandi yuko iyi nkuru atobari ukuri birashoboka ariyo kujijisha abantu apana no kujijisha ugasanga ahubwo nibo bamumeshe ugasanga bamumeshe bamuriye hama bagaca bikora kuri bya bitangazamakuru byabo bavuga ati yamara uyu muntu yari reportinze kumbure hama mu nyuma bace bamwerekana ari kizigati yamara yari reportinze mugabo raba yishwe nabakanaka yitwayeko ibi byose ni ibintu bishoboka kandi murazi yuko kuri Kagame kwica umusirikare umwe canke 70 ku nyungu ziwe ibyo ntacyo bimutwaye birashoboka rero yuko atoba yari reportinze ahubwo yo bari ari maske bakinye kugira ngo barabe ingene bashobora kuzosiga iceyi canke usange yari reportinze ibyo byose birashoboka ariko rero bona journaliste impamvu nanje inkuru nayihaye amahirwe menshi ngomba ndakubwire bona journaliste n'abadukurikirana amakuru yibanga mfise dutora gatebe yes ni mutura gatebe kabisa mu icare na makuru adateye amazi amakuru nakuye hafi cyane y'abantu nuvuga begereye abarongozi bi M23 aho bari ko baraganira bimwe n'ibindi ndetse kukaba nkako byinshi tukaba turiko turabibona kuko nkuko aya makuru dufise abidukesha so ni nkuru ivuga yuko Wiringoma hamwe na Sultan Makenga bariko baraganira ku kibazo cha Uvira Uvira kabisa
nta kindi kiganiro bafise baganirako kuko still Uvira itarashobora kuva mu nzira, nta mahoro bafise, ntibaryama ntibasinzira nko kivuze, nta kindi kintu na kimwe bafise cyo gukora usibye ko bamira mu marabo batekinika bigingene Uvira ishobora gufatwa. So barashoboye kubona yuko Uvira idakunda ko ifatwa stile ikirimwo FDNB kabisa. Ibi nabo barabyiyemereye, baravuga bati ingabo z'u Burundi zatubereye ibamba, ntibikunda yuko dushobora kurekipera Uvira. Ati mugabo piyo imwe dusigaranye ni yuko tubatera iwabo. Kandi bwana Musisanguzi naguciriyemwo ugiye Uvira itaravamwo aho bari hose ntibari stable. Oya, baguma bikanga. Bo ba stable sino kwikanga, ni pure réalité. Uvira batarayikuramwo, ahubwo barabakora muri Bukavu vuba bwangu kabisa, vuba bwangu barava muri Bukavu. Kandi wibuke yuko na generale ujya munyamurenge Masunzu ataboroheye muri Goma, ntaboroheye. Bivuze ngo rero ni swat babinure Uvira, ni swat Uviri babinure muri Bukavu. Ibi niko bimeze. So uyu rero Sultan Makenga na Wiringoma bamaze kubona ko FDN byabaye bamba, bahisemwo ko bafata karukare nabo. Bafata karukare, ingabo zimwe ngo bazirungike mu Burundi, precisement mu ntara ya Cibitoki hamwe na Kayanza asanzwe hari imipaka. Yes, kugira ngo ndabyita ibitekerezo by'icana, n'ibyumviro by'icana, kuko ntushobora kwiyumvira yuko worungika ingabo mu Burundi abarobere tubita aba M23 cyangwa aba RDF ngo baje kudurumbanya mu Cibitoke n'umwene gihugu acagufata. Apana mwene gihugu mani mu Cibitoke abakecuru baho ubabwiye gusa ngo umurobere ingaraje bakwiye ngo umukwanga, bakubwira bati nibaze tubakerere nkuko twakereye abandi. Urumva abo n'abakecuru, abasore baho bose noneho barabizi ntitwiga turabisubiramo. Rero bapanze ko bashobora kuza kwanza kudurumbanya mu Cibitoke na Kayanza. Donc kwa ko hegere n'ikibira bibaje ko byo borohera, barase bibaza ko ngo FDN biri muri Kongo yoca ibanza kwanza kuza gutabara mu Burundi nayo shwi. Ariko kandi ibi bintu barabirembeje. Uti gute? Tumaze iminsi tubona abigira abavugishwa, tubita abavugishwa n'Imana, abigira abavugishwa n'Imana, abavyigira on ne sait pas, bavugishwa ngo barabona ko mu Burundi intambara igomba kwaduka. Sorry, kandi bakavuga ko igomba gutangurira cyane mu Cibitoki za Kayanza, bakanavuga ngo Imana yaberetse ko abagwanyi ngo bamwe ko baca za Muyinga n'ahandi hatandukanye, ngo rero ngo n'Imana ngo yamaze kuvuga ko neva ngo ashobora gupfa umwanya n'umwanya. Amaze n'ibitangazamakuru no byo mu Rwanda byinshi bimaze imisi bivuga ibintu benibi byerekana yuko Burundi buri menace, buri en danger, kuko bwarashoboye kuzibira iyi RDF muri Kongo, kwibuza inyungu zabo. Nibaza yuko abantu mukunze kuja ku live y'abanyarwanda muravyumva kenshi babivuga, abantu muganira n'abanyarwanda muravyumva aho bavuga ngo abarundi ngo bakinishije RDF ngo batayizi. Ngo RDF ngo ni gisirikare kiri speciale ngo gifise amatekinike arenga 1000 yo kuba cogwanya umwasi, ariko ntibazobaha. Ngo rero ngo abarundi ngo tugabe ngo barashobora kuza gukora maximum mu Burundi ngo bakica abantu benshi atagitabara. Ibi ni ibintu tumaze imisi twumva. Ibijebwa bwamena bitani terabwoba, iri ni terabwoba akubera yuko biba vyase mu nguvu. Yes, wowe bivuze neza, biba vyase mu nguvu bakaza kwa munwa. Voilà. So iri rero ni terabwoba kugira ngo bareme ubwoba mu bene gihugu. Bikunde bibaza ko abene gihugu bagize ubwoba ko baca
batera nubwo bakumbura abasirikare ngo babivemwo. Ibi nibaza kandi ko bwana journaliste sorry hariho ikiganiro tuzokora vuba cyane reka ndagacishe kariko aho uwahoze ari premier ministre nako premier vice président honorable Gaston Sindimwo ku ntwaro ya nyakwigendera nkuru nziza hari amajambo amazi imisa ye karavuga umuntu ashobora kwibaza eske uyu muntu koko yarigeze kuba nzego zari umukuru w'igihugu buriya vice president nyine nawe umukuru w'igihugu aya n'amajambo umuntu yigeze kuba umukuru w'igihugu ashobora kuvuga aho ahereza inguvu umwansi gusumba ingabo z'igihugu so ibi rero ni ibintu ikiganiro umuhundire mu mbabane ndagakijemo tuzokizako mu buryo bwiramvuye usesanguye kabisa nshatse kwerekana ko ibintu bajya abanyarwanda bariko baravuga no ngahi wacu biriko biravugwa sivyo no ngahi wacu biriko biravugwa ibi rero byerekana ko ari plan ihari bro iyi ni plan ihari ku rugero novuga ko ariko nta nubwo bavyina dutera daye ntabwo wavyo dutera kabisa turafise iperereza rikora neza turafise igisirikare kabisa cyubatse neza noneho n'abarundi twese turabagwanyi abarundi twese kabisa apotre Mbayahaga yavuze ati nkahamwe igihugu cyacu cotegwa jewe zondondera igiko kinini cyane so igihugu kiri sacré bwana journaliste igihugu kiri sacré kuva kera turazi yuko camye kigwanirwa n'abakozi b'Imana abo wanashaka n'Imana ashingira intahe baragwanya intambara zitandukanye bagwanira ibihugu byabo bagira iki so abarundi twebwe rero ntabwo nkuko excellence yavuze tumeze nk'abakongomani rero nibaze zubabwira n'umutsingo ko twahanganya akoresha inko dukoresha icyuma so nibaze mugabo nobaca intege kuko abarundi twarabaye igikirekire mu ntambara kirekire vraiment twarabaye igikirekire imyaka myinshi mu ntambara twarashegeshwe nibaza yuko mu Burundi atakirobere gikunda kabisa mu Burundi nta kirobere gikunda nkuko wanashaka na president nyakwigendera nkuru nzabivuze nta kirobere gikunda mu Burundi so iyi rero niyo plan bafise ubakeneye kudestabiliza cibitoki Kayanza donc izi province ziri frontale n'u Rwanda yes kugira ngo bikunde ko ngo FDN biyoza gutabara hama bikunde barengane Uvira iyi ni plan y'icana iyi ni plan y'icana kabisa kubera yuko igihugu cy'u Burundi camagifise abasirikare en zero cyane gose natwe turabasirikare cyane gose na musivira kirimo ahubwo bwana musisanguzi jinda kike ko mu Burundi atamusivira cyane bo dufatiye ko abenshi utaciye mu ntambara barayimubwiye utirukanze birutse bamuhetse mu mugongo ubure twararushe kuguma twirukana n'intunduguru kabisa ubu twarabivuyemo niyo mpamvu rero bona journaliste ndabaciye intege cyane gose ndabaciye intege kuko ahubwo ndanababwiye ko umugambi wabo batara nawe yumvira ko tumaze kwiyumvira natwe ko bo bikora incuro nyinshi twamaze kuvyumvira so rero kubona rero hariho aba RDF bo deserta bagati gisirikare biratahuritse birasobanutse kuko urumva ko n'abashefu babo baramaze kubona yuko igihome gihari igihome kitamenwa urumva igihome kitamenwa ni handi nyene bamaze kuwatsa badashobora kuwuzimya batawazimira ko ndahamya ko baba baramanitse ibiganza iyo batangura iyi ntambara bazi yuko igisirikare cy'u Burundi kizoyivangamwe ndahamya ko batari kuyitangura kabisa ndahamya ko batari kwitangura kuko bo ubwabo bari basanzwe baza amateka ya FDNB bari bazi ibikorwa by'FDNB rero urumva ko bariko barabogoza ngo babiciye abantu bariko barataka batabaza ngo ibikenya by'abarundi byabamariye abana babo kandi ari bo babashora ku macumu nibo babashora tuguma dusemerera abo bana mwika muri Kongo mu ntambara ni muhagarike mutume basi mufindafinda murabe ingene muhenda Kisekedi muje mu biganiro basi donc mwemere biganiro biba en faveur yiwe mureke kwica abo bana b'u Rwanda mugabo ntibavyumva cyane bwana nejo barungitse izindi ngabo muri Kongo edere kuva vendredi igihe abarundi binjije ikamyo 11 buriya na RDF yarinjije izindi ngabo yarinjije izindi ngabo ku bwinshi kandi baramaze kubona ko hatarengana Uvira mugabo
target yizinga barungika ni Uvira toujours urumva yuko bwana journaliste bapfuye bakiriko kandi wiyahuye nta umuririra cyane gose wiyahuye ngo nta umuririra bwana musanguzi twayaze vyinshi ariko nkundire kome conclusion mvuge kuri aka kantu ko aya makuru yibanga umusisanguzi yadushikirije aho babonye yuko plan zose bapanze zo kugira ngo bafate Uvira vyanse tekinike bari gupanga ariyo kubanza kuteza umutekano muke mu Kayanza ndetse no mu Cibitoke bavuga yuko ibuye riserutse itaba ricishisuka mugabo ntube makini sana bwana journaliste mubare gato amakuru rero mfise kandi yo kwizera aya sinayibanga kuko biragaragara birazwi mu gisagara ca Goma nta mutegetsi numwe agitungiye umuryango benshi bagiye kubafatira amazu mu gihugu cy'u Rwanda president muri Gisenyi ni hafi donc birigwa muri Congo birigwa Igoma bakarara mu Gisenyi mu Rwanda yes ibi niko biri naba bawiringoma ba Sultan Makenga benshi bibera Igisenyi mugabo bakirigwa hano muri Goma so ibi rero ni ibintu byerekana yuko ubwoba bafise ubwoba kandi bamaze kubona yuko ataho bari kubaraja nta ntambuko nimwe baziga gutera begera imbere kuko bamaze guhungisha imiryango nuko bazi yuko umwana n'umwanya bashobora kwakira umuriro badashobora kuzinya bonye n'ubwabo cyane gose hano cyane ndakubwira n'ikindi kintu kiriko kiravugwa yuko aho M23 iri kiratangaza ko ngo yo biri mu biganiro muri Kampala na leta ya Kongo mu gihe cya Kongo nayo ihakana kata biganiro barimwo so urumva ko hariko baramaze kwerekana faiblesse baramaze kuyerekana kubera ko abawazarendo na FDNB baraberetse ubudasa kabisa uko babyibaza siko ibintu babisanze musanguzi uvuze ibintu vyinshi kandi vyiza niko no bivuga ariko ndakushimire cyane nizere yuko abantu bashoboye kwakira ino nkuru ndetse ndanasaba yuko we wakira ino nkuru uri mu yandi magroupe ofisa abagenzi dabo bibasangize kugira ngo bamenye ukuri na cyane cyane ko nkuru tuba turiko turacisha kuri BF parce biradufasha cyane kuko hari abantu benshi baturondera bagasanga ko tubaza amakuru twamaze kurengana rero niwe yabasangiza azoza azi yuko aya makuru twamaze kuyatanga ari update mu rurimi rw'icyongereza bwana Sisanguzi reka ndagushimire cyane urakoze cyane bwana journaliste kandi ndagushimiye neza ko tuzakongera kumbure mu kindi kiganiro canke ejo mu gatondo cyane gose bwana Sisanguzi ivyuma bidukundiye ndizera yuko dushobora kugaruka cyane cyane dufise amakuru yo ku mirongo y'urugamba reka nsezere abakunzi bacu abakunzi ba Binfo ndabiki abantu abenshi bari baraja kuryama ndabifuriza ijoro ryiza abandi nabo tukiri kumwe ndabifurize kuguma baruka ameze neza ka weekend bakarangiza neza hama tongere duhure no mu bindi biganiro bye bye